kubirondera raporo uvuga ngo yitwarira novuga ngo bamwe mu bahagarikizi novuga ngo bagi barabibana uvuga ngo masize heze hano uvuga ngo ibiharuro begeranije novuga ngo ni vya FC Barcelona baba batwara igikombe mu bikombe bitandukanye tubivuka mu minsi heze harimo amakarata novuga ngo atukura amapenalty harimo amakosa yakozwe n'abahagarikizi n'ibindi hano uvuga kugeza muri kano karere ngo uwitwa Javier Tebas nawe yagiye kubavuga ikintu kivuga iti majambo yavuze ati ukwitoka kwa Real Madrid kubuhagarikizi ati bubi urumva ati mwitondere ivyo mukora n'ivyo mumvuga kuko kubwanje Real Madrid nta kindi uri kurakora uretse gusa kugerageza konona igawa rya LaLiga uwitwa nde Javier Tebas ekipe ngo Madrid ngo vikira ngo urumva ngo za champion yiwe ngo konona ngo Real Madrid ngo ivyikiraza ngo konona LaLiga erega mu bigaragara kuri kurimo none eske par exemple nk'ubu nkoza amakosa hanyuma wowe ugacu uvuga uti reka ndakwitwarira erega nyine ubutikuro uronona image yanje mugimba nipfuza yuko ivyo bintu vyoguma hagati yacu nabakoza amakosa nyine umva nyine ikosa rirahari mugabo ugomba gufata nyine ibintu vyanje ubishire ku karubanda ubishire hanze ndakumara amazi ubwo rero gusa birumvikana neza ko buri kuragomba kunyonona nivyo je kubwanje nemeza ngo hari ibintu Real Madrid bakoroka bana yikumenga harimo ku exaggerate ukuntu kubera ko par exemple nk'ubu none nk'izo penalty bagomba kwitwara si bo bafise penalty nyinshi bamaze guhabwa muri no myaka nk'ine ihereza harimo amakosa menshi bakorewe mugabo nka Valence ibintu byayo ntushobora kuvyumva nubwo bokora ibikosa rimeze gute nubwo bokwiba bimeze gute mugabo ubu mwanya Real Madrid barabiravye baravuga ngo twe turiko tuba victime bibi bintu ubuhagarikizi bubi biriko butubuza ibintu kanaka bigiye bitandukanye eske natwe dukora iki kugira ngo ubuhagarikizi nabwo buhave kandi kanatsinda jivye mba ariko ndabona Real Madrid ntibari kwaragwana kugira ngo inyungu zabo zonyene ziboneke ahubwo babumva nkaho umenga ku bwabo bo bikora kugira ngo championnat yose igire power kanaka igabanuka Zabi Alonso banabimaje baravuga ngo Real Madrid mugwa mwidoga ibintu by'abahagarikizi kubera iki aravuga ngo erega twebwe nka club dutegerezwa kuguma tugwanira inyungu zacu kandi kanatsinda tuguma tugwanira n'agateka kacu ubwo rero kwitwara kuri bino bintu ndetse bakabigeza muri UEFA nuko babizi neza canke bamaze kubona neza ngo twaravyitwariye muri LaLiga tukabona yuko menga bariko baradukengera kandi twibagire yuko ari LaLiga ari UEFA bose bafise ikintu kimeze nka beef afitanye nande na club ya Madrid ubwo rero Real barabiraba bati none twitwari muri UEFA ni kuva kuribwa n'inzo kukitwara kuri nyina wayo reka rero twebwe twitware muri FIFA badusuzume ibintu byo muri Espagne cyane ko bavuga bati turafise ibintu byinshi dushobora kwifashisha harura amakarata yabonetse amapenalty yatanzwe ndetse n'ibigereranyo bitandukanye cyangwa se ni kuvuga hari ibintu baraba ibijanye n'ibiharuro bitandukanye byabonetse muri iyo championnat by'abahagarikizi n'amakosa yagiye arakogwa ikigira kabiri bakitwara bavuze bati reka tubagereranirize championnat yacu nandi ma championnat cyane nk'igano rya UEFA Champions League bakavuga bati rabo uhagarikizi buri muri Champions League muce mugiranye n'ubahagarikizi muri LaLiga murabe eske uko bimeze hanyuma ikigira gatatu muce muturabira navuga ngo nka ibindi bitandukanye byagiye birabindane muri championnat ndetse n'ivyo abamenyesha makuru bavuga aha muri championnat yacu no ndetse n'ivyo abamenyesha makuru bavuga bari hanze ya championnat yacu rero je kubwanje novuga ko ni kimwe mu bintu jemba numva umenga birarengereye kubera ko ni kintu umenga boganira indani muri championnat bakumvikana ko mugabo bisa naho Real Madrid basa nababishizemwe beef zikomeye ndetse na LaLiga basa n'abafashe ibintu bakabikomeza cyane gose ku buryo batagomba kubiganira indani ahubwo umenga bagomba kubifatanya ngo bavyitwarire bamanze kubigira intambara ariko jewe ibi bintu ndiko ndibaza ate Messi Real Madrid iza kwitwara ivuga gute iza kwitwara ivuga ate twebwe yamara ubuhagarikizi bwo muri LaLiga buratubangamiye cyangwa uko batugira nabi bikungukiramwe abandi bantu ko turumva kuntu Real Madrid iza kwitwara haro tujambo tumwe twagiye turagaragara nkaho umego iza kwitwara yisigura ko ibangamiwe abariko bavyungukiramwe ari ba FC Barcelona Yabo nyene erega bategezwa kuvuga nyene ko ari Barcelona kubera ko nibo batwaye igikombe cy'umwaka uheze kandi ni kuvuga ingingo mbi zabonetse ku ruhande rwa Real Madrid buri gihe niki kimenyene ni Real Barca buri gihe Real yibwe Barca ni bitomboreramwe buri gihe Barca yibwe Real ni bitomboreramwe rero kuja kuvuga ngo tugiranye na Barcelona
ubwa mbere Barcelona batwaye igikombe cy'umwaka wese ca LaLiga nimba bafise by'ukuri vyemeza ko Barcelona yabaye favorize hanyuma bo bagaca bashigwa hasi bigatuma novuga ngo Barca itwara igikombe rero ikagitakaza sinzi ko ari byo bagiye kujana mugabo je ko bwanje sinibaza ko ari byo none SK Barcelona wogenda kwitwara uvuga ngo Barcelona ngo bayibiye gute ngo hanyuma ku bwacu ngo twibwe gute cenda birindiriye iyi raporo nuko tutayizi reka n'ubu nanje nacibaza ivyo nyene ndarindiriye eske Real Madrid izokwitwara ivuga ko mugabo bitwaye bavuga ku buhagarikizi muri rusange bwo muri Espagne eske hari umuntu atabona ko buhagarikizi ari bubi ubuhagaze bwo kubera ko baravuga mu byo tuza kujana mu madokima turaza kujana ivyemezo bivuga ngo abamenyesha amakuru bo muri Espagne ndani bavuga kuno abamenyesha amakuru bari hanze muri Espagne nabo bavuga kuno reka nivyo turindiriye je ko bwanje rero arindiriye erega ugiye ukaraba ikintu conyeje numva ko Real Madrid yo kwitwara nkumva ko umego ni ikintu gitahurise cyane nuko yogende vuga tubuhagarikize bwo muri Espagne bumeze nabi ntibutunganiriza higanwa ngo rije ku rutonde nk'uko ryari kwiye kumena kana sindi ugiye ukaraba muri Espagne hari imigwi ishobora kuzika igahangana ariko kwa ko bwabuhagarikizi canke ryahiganwa ryumva yuko ibihe byose byo kwama ryumva yuko uwoja kwisonga uwo president azokwama ari Real Madrid canke FC Barcelona niho hacagaragara twatuntu wumva yuko runo rukino rwa Real Madrid bahura na Valence hari ukuntu je mba numva ko no hengamira kuri Real Madrid kugira ngo nitakaze urukino FC Barcelona itaza kuyicako canke hari ukuntu numva yuko no yiba Real Madrid kugira ngo bize gukunda FC Barcelona ize kugumira imbere ku manota uri kurumva ugasanga bije kugaragara muri ubwo buryo ariko nibitwara bavuga ati ngo ibintu twebwe two tubi bayiko babiduhora mu gihe ko hunguka umugwa FC Barcelona sha nibaza nko kuko bagiye babivuga nkuko bo bitwaye nabi kuko hari n'inkino nyinshi ugiye ukaraba Real Madrid no mugwonye no wagiye uraronka ama penalty menshi muri buno buhagaze bwa LaLiga twita ngo ni bwari bubi kandi rero mu myaka ine uje ntamaze kuronka ama penalty 47 ni 47 nyene ama penalty 47 mu buhagaze bwa LaLiga Real Madrid kiravuga ko bwari bubi nyene uri kuranyuma gusa nyene nuko tuje twanariza ngo imwe yose ngo bagiye barayironka gute mugabo penalty zo nyinshi nibo sinzi yuko n'amakarata ari bo baba bafise menshi mugabo hari naga penalty mu bantu bafise amakarata menshi hari naga penalty nibuka Real Madrid nimba ikintu n'umugwi wahe Endrick bamukwega ari nyuma ya box ariko none ikibazo ncangira yeske kuno musi kumengo ubwo Real Madrid ivyo biri kirasaba canke iri kiravuga ko ndakwitwara mwibe mwararavye inkino zitandukanye zo muri LaLiga ubwo bararira busema ko muri equipe ya Madrid niho barageze igihe turabona ko abahagarikizi barabaryamira batakuba biba kandi bivyigaragaza ko equipe itwa Real Madrid gushobora kuba yo naronka mu matasha kuri 3 canke bakanganya ugasaba bivye ubwo ruriro uko ni muri gira mu urabubona buriho eske umunsi hajya ari Montero mono yari muntu wira Montero menga umunsi Jude Bellingham umupira waruvuye muri corner yo ku ruhande rw'iburyo baratera umupira hanyuma yari centre baratera umupira hanyuma umupira Jude Bellingham amaze gutsinda igitsina umuhagarikizi yamaze kuvuza sifflet baca bavuga ngo igitsina cyo ngo matching yari yamaze kurangira eske ibi ntavyo twibuka ubusuma bwabonetse ku ruhande rwa Real Madrid nyine ndahagumye par exemple buvuba cyane none iyi karate tukura yahawe n'ino jinsi ni twabonye yuko bahavuye banayimera bo ku ruhande rwabo ngo bihenze eske hari ibintu byinshi byagiye birabariga ari ubuhagarikizi nimba tuvuga ko ari bubi nuko bwa mbere na mbere twabonye ari bubi kwa Barcelona no kwa Real Madrid no guhagarikiza cyo tubonera ngo ni bubi kandi biragaragara ko ari bubi rero kwitwara nivyo Real Madrid usoretse ukavuga ngo nje kwitwara kubuhagarikizi bubi bwo muri LaLiga barafata ibirego babitereka ngaho hanze baravuga bati twara muri ubona no kuja hariya bajana muri FIFA nyene barabonye ngo muri UEFA ntacyo bariko baratumarira bakabona neza ngo no muri yega sefere ntibanahuza wowe kuko kuva cagiye bavuze hariho kwarondera yari Super League ariko baci amabifa ateye ubwo hari ivyumviro ndetse kanatsinda by'abafana benshi ngaba bashobora kuba banashikiriza ngaba muri commentaire umugabo yitwa ndegabasha yitwa Jean Dosirankunda yashoye kuza aravuga ati bwana turabakunda cyane ariko Madrid ntiyigeze ifashwa na LaLiga imaze kurenganywa kenshi ndetse n'igikombe cy'umwaka uheze cyabaciye mu myanya y'intoki kubw'abahagarikizi bo muri LaLiga none Tebas nk'umurongozi ari gukora iki kugira ihiganwa ryiwe riboneke neza nk'irikomeye riboneke neza rikomeye none
rikomera kubwo abahagarikizi sinumbona kunanditse ngaha ati none rikomera kubwo abahagarikizi bifata nabi baryamira imigwi kanaka mu bisanzwe biragoye kwigana byo komera mu gihe abahagarikizi bakicitwara muri ubu buryo ico ni cyambere icya kabiri naco jewe nsa nk'utahura witwa Mazi Media TV nawe ni washoye kuza reka aravuga ati ikindi ariko ni nayo imaze kwankirwa ibitsindo vyinshi burya Real Madrid imaze kwankirwa ibitsindo vyinshi ndibaza twavyemera ega nivyo byamaze kwinjira hari n'amahoro ivyo bitsindo vyinshi ni mu maruje ndavyibuka witwa ba Jude Bellingham hariya ya vyinshi n'amaruje abatandukanye ayo maruje nayo ntitwabatora ikosa cyane kuko ruje ni ikintu kiba kigaragara kiba cabonetse nta ruje iraba tukabona ati ngo babivye nubwo biba bihenze ko ari ruje birabaho kabisa hari na ruje bigeze kuvuza ya Mbappe vuba si kera cyane vuba baravuga bati eske vare yoba yayivariwe gute na Mbappe yarafashe kuri story yiwe ya Instagram aragashaka ku gafoto arashaka ko iyo oruje ijya foto yafashwe na vare ya oruje asharerekana neza ati sinzi nyine n'ubundi bujambo yaciye yandika ko nivuba cyane mu minsi heza rega LaLiga bafise ubuhagarikizi bubi bwa mbere bubi mahiganwa oya ni bubi n'abarongozi baho nico kimwe bose sinje kuvuga ngo ni Real Madrid bibwa ibi bintu gusa ni vya bindi nyene natwebwe turaba football turaba tukivaruwa Real na Barca gusa ahandi na Valence bayibwa tutagetafe basi Real iribwa vraiment iribwa rimwe na rimwe muri rusange ubuhagarikizi bwa LaLiga ni bubi ubuhagaze bwa LaLiga ni bubi muri rusange ni bubi kabisa tutitayeho ngo naka tutaya kuri FC Barcelona cyangwa kuri Real Madrid muri rusange ni bubi jana eka muzo birabe ahantu bigaragarira neza ni cyagihe haba habaye amahiganwa novuga ngo atandukanye muri Espagne mpuzamakungu za gusanga mbese urazi gusanga atamuhagarikizi abahagarikizi bo muri Espagne babari aho rero niwe bigaragara ko ubagazi bwabo buri hasi urazi ko hari kosa rishobora gukora Real Madrid bikurumva bakarihana ariko ryakoze FC Barcelona ntibarihana ivyo vyarabaye ugasanga ni kosa rimwe none ega vyarabaye nabanye n'abakinyi b'amakipe atandukanye babikora ninka vyandi bivuze kuri ya penalty ya Barde na Chouameni bagaca bavuga bati bugiye ya Chouameni bashobora kuba bayitanze kubera imwe ya Barde na nyine bayitanze ugaca usanga umenga erega bahungu dutahure kino kintu burya nimba twumva muri LaLiga ubahagarikiza ari bubi ni kubera abahagarikizi bose bakora kuri pressure bose vya bindi nyene none gasha akora gakosa gatonya gusa n'uri mu Burundi araza gutukana ngo hegwa mu niwera moteri uwo muhimbira bamutuka pe urumva ibitutsi barya ahubwo baranihangana mugabo iryo kosa ryakorewe mu rukino rwa muri Premier League rwa Man City na Man barabivuga mugabo ntibiba byinshi mu minsi heze championnat imaze mu mwaka uheze imaze inkino nka 12 Premier League ntibagiye ibyantu zinye ya VAR yabo baratangaza bati VAR imaze gukora amakosa umenga yari nimba ari 11 mu nkino 12 VAR imaze gukora amakosa 11 no kuvuga hari amakosa agera kuri 11 batavugije VAR yategerezwa kwerekana yuko yari mugabo si kenshi twagiye nivuga ngo turabona abantu benshi baburana cyane ngo Premier League ngo oya kubera ko abantu benshi bari busy na Real na Barca ubwo rero umuhagarikizi zose agiye guhagarikira runo rukino abafise pressure ariko gitutu singo rikosa singiriki par exemple ndabira nkiri kosa rya kino muhagarikizi ryari uwo mwanya muri LaLiga abahagarikizi benshi baravuza mugabo bose bahanze amaso VAR iraza kutubwira iki VAR irakora iki no kuvuga VAR itavugije ntibari buvuze kubera ko arabizi neza ngo nshobora gukora ikosa hanyuma nkaca ngaragara nabi ngerekanwa nabi ubwo rero ndarindiriye VAR yaza kumbwira iki iraza kumbwira asubira inyuma kora bijyo kosa rero niyo mpamvu umunsi tubona ngo Real Madrid bakorewe ikosa nirikore haruka kumuhagarikizo hagati iraruka kuwo muri VAR wagiye guhagarikwa kubera kujya wo hagati yatewe ubwoba no kuvuza canke se no kuri kubera ko ararindiriye ngo VAR nayo iza kumbwira ibiki kuba rero ari centre d'attente Real Madrid na Barcelona bitegerezwa kuba na centre y'ahantu amakosa menshi akunze gukorerwa rero kubwaje navuga ko abahagarikizi ntibari prepare psychologiquement ntibameze neza psychologiquement uwo mwanya bari destabilize no kumva baja kuvuza match yose ya Real Madrid bakumva Real Madrid yagiye kuri Real Madrid TV yego umahagarikizi turamwibuka kera yakoze ibi ama video bapibriya hari ama video bapibriya bikamonona mu mutwe akaza kwinjira muri match afise ishavu yapanitse akiziki niki byose ugasaga biratumye imisifure yiwe mu kibuga imera nabi niko binakogwa no kwa Barcelona naho nyene nubwo Barcelona cyo kintu cyambere gikonze kwafasha nuko football yabo bakina ari football de passe atari football inyaruka cyane n'amakosa kishi babakoreye guza gusanga ni amakosa usanga umenga araboneka
nimba ukwezi Pedri Gonzalez uramukwiza vyabonetse kubera ko yariko yitirira umupira w'amacenka amapasi atandukanye gutyo muga kwa Real Madrid none gasha Mbappé aravudutse kimwe na kimwe umuntu amuri ikirato uravuga uti mbega ahantu ubwo ntiyamuriye nyene kubera umuvuduko eske no muhikarate rega na refa rega ujye muvuduko wa Mbappé kubita ibaro muyijanye nyuma mugiye kuri contre attaque duga na bari duje kwa yirutse gatatu ariko arahemagirika abwo baranaruha ahubwo biteye n'ubwo akabikoza ureke kabiza kumworera kubona rega no mu mutwe biramucana yoje ko bwanje mvuga ngo ubuhagarikizi bwo muri rega ni bubi mugabo mbona umenga ni ibintu bitameze neza guca ufata ivyo vyitwazo ukaca bitwara muri UEFA nako muri FIFA nivyo bindi nabona canke se nimwe twavuga kwa Barcelona na Stegen vyuko hagati yanyu mwananiwe no guca urubanza mu buryo butekanye buto buto no guterana amajambo ariko kandi je ndabitabara muri uburyo bwa na Patrick kugira Real Madrid ndifata ingingo yo gutwara ivyo birego byabo muri FIFA babifitiye uburenganzira uti kubera iki babifitiye uburenganzira uno Javier Tebas mwibukenye neza na neza uno mugabo nawe nyine ari mu bantu batumye ino LaLiga ibambi itanaryoha aho rero umufana wa Real Madrid yarabivutse neza umufana wa Real Madrid yarabivutse ariko hari ibintu bimwe akora ukabona yuko umengo umuntu ntagomba gutunganya ikintu ariko uyu niwe ishe vyose ahubwo gusumba ibindi vyose bwa ariko akora ikintu ukabona ati umuntu ntagomba gutunganya ikintu ariko hari ukuntu umengo ashaka kugira ibintu vy'ama brother affair n'umugwa Real Madrid ahubwo umugabo ayoboye champion keneye na hit eske reka ndakubaza aguma vugo hari reka ndakubaze ndababaze eske Muyenge Alexandre umaze kumumva mu itangazamakuru rya kangahe atari conférence de presse nta hantu sawa reka dufate ko Muyenge wewe ari akiri muri ya football yini wacu eske Perezida wa championnat yo muri France umaze kumumva mu itangazamakuru ryari ariko aravuga ku ma equipe yiwe n'abantu benshi nta no banatse mu Bwongereza ni nuko nyine mu ntuzenye ni ryari mugabo ntabwo zibiri zohera Tebas atavuze amajambo yivugira kandi rero kuba aturira kuba kandi Tebas bivugwa ngo Real Madrid bagiye kwitwara agacaza mu itangazamakuru mwitonde ibivugwa Real Madrid bagomba kucikononera champion bakaca vyandikwa ariya Barcelona bariko baridoga agacaza bariko baridoga ngo muri Barcelona bariko baridoga ivangura ruko bajya kuri wa Alejandro Bar twe navyo twumvise navyo twigize nka Perezida wa championnat kuri uko ni kuragerageza gutunganya championnat cyangwa bari gufata umwanya ukakondera ivyo bintu yari kuvuga ati kanze kubitoza ngo navyo twumvise ngo nicaye ngo numvise cyangwa ngo nabonye ngo umugwi wa Manchester City ngo bakoresheje amafaranga nabi nde kubitwarira ngo maje kubitwarira ntabwo ari no muri champion yiwabo none Manchester City ikina LaLiga urumva ukimvira umuntu rero ni wa muntu yigombera hit rega hagomba hit kumenyeka muri LaLiga ikintu ca mbere gipfuye si ubuhagarikizi n'ubuyobozi bwa championnat yabo kubera ku mukuru Javier Tebas cyane ahubwo cyane Javier sinzi ukuntu batamubogoza mugane baze ko batazongera kumutora mugabo ubu LaLiga ntirikiri ryahiganwa rikimenyekanishwa na Real Madrid na Barcelona kwa football zija gukina ku mugabane wa Burayi abo turashimena inoke yadushya kuno dufoto tumwe na tumwe bamwe bahagarikizi baba bavuga yuko babivye amakata tukura udutandukanye Javier Tebas si burya LaLiga twahora turizi nka championnat y'ibikorwa kubera ko twaravuga abantu bakajenga bakavuga Premier League ni igano rya mbere giza ku isi rimwe ama equipe akomeye ni igano rya mbere ryoshe kandi kanasinda vyari ivyo mugabo LaLiga baca bazana ikintu kivuga ngo Champions League mwaka uheze ninde yitwaye si Real canke si Barcelona Ballon d'Or ninde yitwaye si Messi canke si Cristiano canke atari nawe si Modric canke Benzema mwebwe mufisiki nivyo baca bazana mugabo uwo munsi ikintu cyonyine giserukira LaLiga ni Tebas ariko aravuga twagera muri Champions League Benfica bakayihindwiye akaruhuko Barcelona igasaba ngo nanje ni mu umunsi umwe w'akaruhuko kugira ngo nkine samedi no kinye dimanche muri LaLiga bakavuga ngo ntibishoboka Real Madrid bakavuga ngo dufise abakinyi barushe duhe iminsi ngahe dukine inkino kanaka kugira ngo tumanze turinde gukina urukino rwa mbere kugira ngo abakinyi baruhuke bazoze biteguye wewe muri LaLiga gutunganya vyabiri kugira ngo baze bameze neza cyane gose muri championnat yawe ukaca uvuga ngo nabandi babahaye iminsi ngana gutyo iminsi siyo ibananira kurenzako rero ubwo vyumvikana ngo muri LaLiga ikintu ca mbere ko kirapfa n'ubuyobozi n'intunganyo zabo umwumvikano hagati yabo kumeze gute Chakintu bari baratunganije ngo abaperezida bamanze bahure basangire vy'ukuri kirakogwa no ciraza ko kidakogwa rero je ku bwanje novuga ko izi ntunganyo aba bayobozi ba LaLiga nibo bantu ba mbere bishe
na championnat yabo n'ibintu byo kwitwara kwa Real Madrid bafitiye uburenganzira mugabo mbona umenga by'ukuri abantu baba victime n'abahagarikizi ariko le cause impamvu kana kituma ibi biba n'ubuyobozi bwa LaLiga butazi organize ibintu byabo ku nabango uko bibereye ndetse banaganize n'aba Real Madrid kubera ko biragoye ko uri muhagarikizi uje akagarikira match nk'iya Real Madrid zineza ngo isi yose iri kwira ntungurutoke ubizi neza ko Real Madrid TV mwiriwe ko bakwerekana amakosa agiye atandukanye wamye urakora nk'umuhagarikizi nuko kabisa bimeze cyane kwitwa Javier Tebas nino equipe yitwa Real Madrid. Tusa n'abagenda bakona narangiza banashaka amadosiye yacu kuno musi nuko witwa Ruben Amorim umeza nuvuga wa Manchester United bamaze kubamuha urukino rw'iyo rwa nyuma ategeza kuzogenda kuba ni atarutsinda ibara ryaza kuba ari kuguye ko tubikesha kinyamakuru Sky Sport arabizi nico mu gihugu cy'Ubwongereza cyamaze Sky Sport si muri Afrika y'Epfo ahubwo Sky aya ni mu Bwongereza igiye muri Afrika y'Epfo yitwa yibagiye neza yani yo muri Afrika y'Epfo hariho ari kinyamakuru cyo muri ni yerekana ama televiziyo yerekana ama match ahubwo Afrique du Sud hariho televiziyo ndayizi zina mukabashiragoye passport rero ni kinyamakuru uvuga ngo cyitwa Sky Sport cyo mu Bwongereza Super Sport nayo nintuze ni nko kubatse twavuga canal ni televiziyo nizo za Sky Sport zose ni abari irashingito zande zose ni nyamakuru bitanga amakuru ari n'ibinyamakuru na Super Sport kinyamakuru Super Sport kinyamakuru Canal Plus ni kinyamakuru basi uburyo batanga televiziyo uburyo batanga mu makuru ariko imaze kuba televiziyo abari kinyamakuru uburyo batanga mu makuru nibwo bitandukanye barerekana ama match rero novuga ngo rero novuga ngo Sky Sport yamaze ko kivuga yuko witwa novuga ngo Ruben Amorim ahubwo babwiye ko mu ntango tubaga ko witwa Ruben Amorim ari mu nkino novuga ngo canka ari muri vestiaire bamaze ko batekora mu hitize bamaze ko bamutakariza confiance reko no munsi ngo witwa Ruben Amorim bamuteza urukino rwa nyuma bazokina na kipe ya Chelsea Bruce ni muri weekend natarushaka kurutsinda Ruben Amorim ashobora gusezerwa muri equipe yitwa The Manchester United bakazana abandi bamenyereza kuko byamaze kugaragara ko yitwa Ruben Amorim wanashaka nako n'abamenyereza bamaze kuba batereka ko bashobora kuba bana amahirwe canke bashobora kuba bazoza kuba musubirira harazina rya mbere Zidane harakurikira Jose Mourinho